wandike ibintu bine vyerekana umugore w'impwemu. Nivyo ngira nigisha cyaturangiza dusenge. Ugeza kuvyumva mpwemu rabohora ibintu vyawe. Haleluya. Alors, ndashaka imbere ko tutangwa kubivugana mwumvirize kano kanja ndabijako. Haleluya. Haleluya. Alors, Eva kiza yari yuzuye capacité. Yari yuzuye capacité ya influence. Mwumvirize kano kantu. Abagore hari ubushobozi mufise. Murafise ubushobozi bwa influence. Bugati influence. Amen. Mukirundi influence ni? Oh, influence. Okay, murabitahura influence. Imana yarateretse mu mugore, mu mukobwa. Ico bita capacité ya influence. Wewe na utabizi indani muri wewe urafise capacité ya influence. Haleluya. Tujane bukebuke. Umugore afise imbaraga za influence muri we. Niyo mpamvu Adamu atashoboye kwanga ivyo Eva muhaye. Bingaho no musi wotangura gukoresha ubwo bushobozi vyotangura gukoreka mu rugo. Haleluya. Alors, natangwe mvuga ngo umugore yubaka urugo. Alors, hari ibintu bibiri bikomeye cyane ku mugore ashobora kubaka urugo rugashika ku. Icyambere ni ubwenge. Haleluya. Ndashaka dusome. Thank you Holy Spirit. Zakaria. Kane murongo gatandatu. Agira uca dusomera Osea kane n'umurongo wa gatandatu. Alors kansome nyarutsa. Osea 4:6 aravuga ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Oh, haleluya. Abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Wewe ko wataye ubwenge nuko nanje nzoguta, ntuzoba ukiba umuherezi wanje. Amen. Alors, munkurikire nyarutse. Birivuga ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Alors, akantu ndashaka umuntu wese aza kugatahana. Urugo ni gubakwa n'amasentima. Urugo ni gubakwa n'ibigumbagumba. Imana ishimwe cyane. Abaseribateri bakiri hano ndagasabye akantu mugatahure. Urugo ni gubakwa n'ama feelings. Urugo ni gubakwa na romantisme. Yesu ahabwa icubahiro. Urugo gubakwa n'ubwenge. Imana ihabwa icubahiro. Urugo gubakwa n'ubwenge. Mbwira mugenzi wa urugo gubakwa n'ubwenge. Haruhande yuko ubwenge bwubaka urugo gubakwa n'Imana. Ngiye ibintu bibiri ukeneye rero. Imana ishimwe cyane. Urakeneye ubwenge, urakeneye no kuba umugore w'impwemu. Ibi bintu bibiri niyo base. Ibintu bitabitawe no munsi. Ibindi byose byo kwa. Mora numva umukobwa aza kambwira ati je naragiye mu buyenzi ndiga inyigisho, ari inyigisho biga mu buyenzi. Haleluya. Abazi zambwira amen. Okay. Biga mu buyenzi. Bakubwira ati umugabo bamufata gucya, umugabo bagira gasahani gucya, nukumwokereza ifi. Haleluya. Nugusasa gucya, nukwambara gucya, bakakwigisha ibintu byose bishoboka. Ivyo bintu ni vyiza. Amen. Abantu turi kumwambwira amen. Ivyo ni vyiza kumenya ubwenge. Ni vyiza kumenya utwo tuntu twose. But urakeneye kuba umuntu w'impwemu. Urakeneye kuba umugore w'impwemu. Iki nico kintu no munsi nje guhagararako. Urakeneye kuba umumama w'impwemu. Urakeneye kuba umukobwa yinjira mu relation mugabo soit une femme spirituelle. Kubera muri jeunesse peut-être Eva yarabwira chéri Adam. Chouchou Adam. Ariko ntigeze aba umugore w'impwemu ase. Kugira abone ati uyu mwanzi Satani ashaka kubomora urugo rwawe. Hari abantu batariko baranahora. Mbwira mugenzi wati ubu mugore w'impwemu. Ndamaze kuja mu conference menshi y'aba mama. Plutôt ndamaze kuyakurikirana. Ndamaze gukurikirana ama conference ya choix du conjoint.
ndamaze kuvyorganiza love management kwa matuyorganiza ariko ikibazo namanga numva bagaruka banzanira twatewe kandi mukozi w'Imana nagerageje gukora ibi nari nikoze umugabo yaraje ntiyanandavye no mu maso atasamuna nijoro kandi Imana yateguye ifi je sinzi yarya twarakundanye turakundana 5 ans haleluya vuga ati umugore w'imwemu iyi niyo base twoza tukababwira noza n'abamama bakababwira ati genda ukoraka genda wambare gutya genda ugira ibi ariko umwansi w'amamariage aracari wa wundi nyene umwansi w'amadestine aracari wa wundi nyene ni satani uwaje mwitongo rya Edeni arashobora kuza muri rya quartier wanyu rero mu gihe udashoboye guhagarara udashoboye kuzibira inzira zose udashoboye kuba umugore w'impemu warize waragerageje kwambara amastira ashoboka guca bugufi bene data hari abakore baciye bugufi umugabo akaza akavuga ati yumvire uje meze neza aradutse arakubwiye kunuka woze w'iparfum bene data ivyo nivyo vyabaye kuri Adamu Eva yarazi ko ari shushushe akagufa ko magufa yiwe mugaza yumva Adamu aradutse aba ngo nuru rugore wampaye Adamu sinkira akagufa ko magufa yawe mumvirize ibintu biba vyahindutse muri fiancé yakubwira urakagufa cette fois-ci uru rugore none nurabona ko ari ikintu cyahindutse nurabona ko yakubwiye ko urakagufa inzoka idahari mugabo inzoka ko yace arahinduye imvugo mwatanguye bimeze neza none nigiki kimutwaye ubwenge niki gituma atakikubona nkakagufa ko magufa yewe hariho presence y'umugwaninzi aho hantu kare Imana yaza kubaraba hari presence y'Imana mugabo regarde raba neza hariho presence y'inzoka aho hantu rero utegerezwa kuba umukobwa n'umugore w'impemu Imana ishimwe cyane mbwira mugenzi wati umugore w'impemu baje kudushingira nawe ukuntu baroga abana biyo bene data hari ibintu utegerezwa guhaguruka nk'umukobwa ukavuga ati je ibintu navyo nshaka muri mariage yanje abantu bataragira mariage muracafise opportunité nini yo gushobora guhagarika ibintu bizoba ejo yo gushobora kudetermina kazoza kandi Imana ihabwa icubahiro abari marié uno munsi uvuga ati ndahagurutse ku bw'urugo rwanje Imana ishimwe cyane ufise capacité ya destruction urashobora kureka bikabomoka urashobora guhaguruka bigatera imbere haleluya umuntu umwe niwegeze kumbwira akantu aravuga ngo kera ngikamambiri zicitse barazisonesha mugabo ngo ubu zicitse bacagura izindi haleluya kera muri mariage ibintu bitege bigenze nabi mwararaba ukuntu mu vyaranja mugabo unya ikofe riba ikofe uco wiyumvira igiharawe gishasha divorce iratanguye Imana ishimwe cyane siko biri haleluya hari ukuntu tegeza kuba rero ngomba kukwigisha mu minota mikeya gute uba umukobwa w'impemu Eske ndashobora kubabwira ibintu bikomeye urashobora kuba uri umugore ari romantique umugabo aragukunda ukuntu uvuga uciye bugufi uburyo uvuga shushu uburyo uvuga chérie arabikunda ariko ukareka kuba umugore w'impemu haleluya ibintu bizobomoka utanabizi Eske ari umuntu ariko arantawe couple yawe mariage yawe yubakire mu buryo bw'imwe yubakire kuri Kristo yubakire ku ma principe y'imhemu haleluya andika ibintu bine haleluya hari umuntu agira afashwe mu kanya ibintu bine bito ibintu bitanu andika ibintu bitanu vyerekana umugore w'impemu ibintu bitanu vyerekana umugore w'impemu haleluya icambere umugore w'impemu abakijijwe Luka 6:47 très important
nimba ukeneye kuba umugore w'imwemo utegerezwa kuba ukijijwe, utegerezwa kuba ufise Yesu Kristo. Amen. Ha ruhande ya mariage utegerezwa kuba ukijijwe. Luka 6:47 kuko mwanya ndahavuga, Yesu avuga ngo abantu babiri bubatse inzu, umwe yubakira ku rutare uwundi yubakira ku musenyi. Amen. Haleluya. Rero uwayubakiye ku rutare n'uwayubakiye ku musenyi bose barayubatse, bose baragize ama mariage, bose barakujije inzu zabo, barubatse ibintu biragera kure. Mugabo birivuga ngo umunsi umwe, vuga ati umunsi umwe umufunda uraza usurira kuri ya nzu. Haleluya. Umufunda, mwumvirize kino kintu, umufunda ntuzoraba ngo urakijijwe cyangwa ntukijijwe, umufunda uzoza. Haleluya. Mugango uzobuje kuraba aho wubakiye inzu yawe. Alo icyambere ntaco nteba ko utegerezwa kuba umugore cyangwa umukobwa akijijwe. Haleluya. Make sure wubakiye kuri Kristo Yesu. Haleluya. Raba neza ko centre byose ari Yesu. Ibi bintu ndabisurinye cyane kubera nkuko bakinyaga kino. Amen. Abantu benshi bashaka kurondera Imana kubera ibibazo byabaye. Nta bucuti bakeneye n'Imana, bakeneye ibintu vy'Imana. Mwene data, nimba ukeneye kubaka urugo rwiza, nimba ukeneye kugira destiny nziza, Kristo Yesu umushira imbere. Amen. Reka Yesu abi imbere y'ibintu byose. Eske ari abantu turi kumwe? Kristo Yesu reka abi imbere, agakiza kawe gashira imbere. Iki kintu numva umenga nuko minduruka kabajamo. Mwene data, ushaka ube warubatse bimeze ukuntu, agakiza kawe gashira imbere ya byose, kubera haruhande y'urugo uzoja mu ijuru, haruhande y'ubuzima bwo mwisi ari ubuzima buzokurikira. Reka kwiyumvira ko ubuzima ari urugo gusa. Hari umuntu ari turi kumwe, umuntu w'imwemu n'umuntu akijijwe, umuntu afise Kristo Yesu muri we, umuntu agarda agakiza kiwe. Mes chères femmes, gardez votre salut. Ahantu nona hatebera cyane. Kubera iki? Satani ataguteze mu rugo azogutega hanze. Atakurondeye ku mugabo azokurondera ku bagabo bo hanze. Atakuronse ku mutipe azokurondera ku bandi batipe. Mbega nigiki kizokubuza kuja hanze? Agakiza kiwawe. Uratinya Imana, uratinya Yesu. Eske ari mureka naho imbere yo kuja vuga ngo ndagiye kubaka, banza wubaka ubucuti na Kristo Yesu. Imbere yo kuvuga Mana ndashaka couple nziza, banza ugire couple nziza na mwemu yera. Imbere yo kuvuga Mana ndashaka mariage nziza, banza ugire ubucuti, relation na Kristo Yesu mu mutima wawe. Amen. Biriva ngo ivy'amaso atarabona, ivy'amatwi atarumva, Imana yabibikiye apana bikunda abayikunda. Hari ibintu vyabikiwe abakunda Imana apana bikunda, kuko Imana ikunda bose. Ivy'amasa mariage itaraboneka, Imana yayibikiye wewe ukunda Imana. Una musi nimba ukunda Imana, eske noronka mama bakunda Kristo Yesu? Yaraje aravuga ngo nimba ukunda umugabo n'abana kundusha ntumwiri. Oh mana, sishobora kuja gusenga kwera umugana bya bene data. Umugabo adashaka, nivyo byabaye kuri Francais. Umugabo adashaka kuja gusenga mwubahirize, ariko nibica bihagarika ubucuti bwawe na Kristo Yesu. Ja mwibara usengere, ja mugikoni usenge. Haleluya. Kubera umvirize, Yesu ni yakubona igihe yazanga yari kararira, ambwira ngo je yambujije ngo umuryango wakoranye inama zabaye. None ashaka iki? Ngashaka sisubire kugaruka. Ntuzosubire kugaruka. Genda ubaka urugo rwawe. Yesu Kristo ufise fonction. Haleluya. Erega urugo mwe mwabifashe kumenga ni plaisir, ni mission. Ni mission. Ujya mu Imana yakumatanyije, wofise mission. Ni wagera mu ijuru Imana izogusaba rapport. Muriko mugira mariage kugira muryoherwe, muga haraba ari kubagira mariage kugira mission kanaka. Ujya muntu muha Imana iguhaye, urafise mission. Nigikogwa Imana yagutumye. Nico gituma naho mbwa genda ugume mu rugo. Ugo rugo imbere yuko uzanga Imana igushaka hari. Hama tuzosenga.
Imana ihindura imitima y'abantu, izohindura umutima we. Muga ntuhagarike gusenga. Eske ari abantu turi kumwe? Vuga ati agakiza kanje. Bene data, agakiza kawe karakomeye kuruta mariage yawe. Agakiza kawe karakomeye kuruta couple yawe. Nutagakiza kubera vyatevye, nutagakiza kubera bimeze nabi, vyomera nabi gumukijijwe, vyogenda nabi ugumukijijwe. Mwumvirize. Oh, pastor, navyo nawe sheri wanje ashaka ko turyamanye. Mariage futi. None Kristo nawe ari. Yesu nawe ari. Woshaka mariage imbere ya Kristo urutishije mariage Yesu. Muhebe. Haro nigeze kubwira gutya. Pastor, urame muhebe. Mbega ho niwo heza. Utagize mariage sakagaruka. Ikibazo kirihe? Bene data, Imana nitanga urugo rwiza. Imana nitanga mariage nziza. Alo mugihe ushize Imana ha ruhande, ugiye kurondera mariage he? Mugihe Imana wayitaye muri 20e place. None we uri kurondera nde undagufasha? Kwari Kristo yari kugufasha? Kwari Imana yari kugufasha? Hamiyo Mana warayishibuye. None uri kurondera ndagufasha wundi? Agakiza imbere y'ibindi vyose. Umere nka Shadrach, Meshach na Abednego. Imana yashobora kudukiza umuriro, ariko itadukijije ntidufukama. Nimba wavyumvise ukomera amashi mwemwe. Icyambere, umugore w'imwemu arakijijwe. Icya kabiri, umugore w'imwemu atahura ko ingwano si y'umubiri. Come on. Aka kantu renge ndakavuge ukumva cyagatahana. Vuga ati ingwano si y'umubiri. Messi atashe saa sita wibaza ngo umubwira amajambo gaca hinduka ingwano si y'umubiri. Vuga ati ingwano si y'umubiri. Ephesiens 6:12 birivuga ngo ntitugwana n'abafisi inyama n'amaraso. Ndabira umuntu ari mande ate bijya biriko biragushikira. Ingwano si y'umubiri. Umaze 2 ans ugwana mu mubiri, ushaka ko mwishurana. Wara nico gituma wananiwe. Umwana wawe nimba nk'urumogi ushaka kumuhana yishinkoni wibaza ngo aca hinduka. Ingwano si y'umubiri. Haleluya. Birivuga ngo ndiko ndavugisha umuntu ashaka kubona umenga situation iriko irahinduka. Mwumvize kano kantu. Haleluya. Amen. Ndabakarorero. Yesu ashimwe. Nindazi ikintu cyitwa projecteur. Apana iyi projecteur d'image. Murabona Imana ihabwa icubahiro. Abari ngaba bambwira amen. Murabona ino projecteur mugihe yobiri kirarunka ama image hari. Yesu ashimwe. Mugihe iri kirarunka ama image hari. Hama ukabona ayo ma image nakuryohera. Mbega ama image uri kuyabonera he? Ku ruhome. Amen. Nuri kuyabonera ku ruhome. Hama ukatugenda ukavuga ati aya ma image naveho mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu pepu talk. Bene data ayo ma image ntazopfavuyeho. Murazi ko uri yahindura ahantu uja. Nuja ahantu uri kurayabonera. Uja hari karava. Hari ibibazo utazofukemuye mu mubiri bitazokwigera bihera. Utegerezwa ko umuntu w'imwemu ushobora gukemura ikibazo mu buryo bw'imwemu. Amen. Imana yabwa icubahiro. Umugabo nakimbona, umutipe wanje nakimbona, none ushaka kubone gute? Arafise amafoto yawe yirwa yarawe mugana kubona. Hari ikintu ukwiye gukora, ukwiye kuba umugore w'imwemu. Ingwano si y'umubiri, ingwano ni imwemu. Ese kana ariko barabitahura. Una musi wo kwiga gukora ibintu vyose mu buryo bw'imwemu, wotangura kubona impinduka mu buzima bwawe. Amen. Muri couple yawe, muri mariage yawe, wotangura kubona ibintu byose mu buryo bw'imwemu. Amen. Hari abantu muza gutahura akantu mu kanya gato akanungira mvuga. Amen. Icya gatatu kugira nyarutse. Nakanza mu Cyongereza, she's a prayer warrior. Ni umugore w'umusenzi agwana mu buryo bwo gusenga. Ndashaka dusome Esteri 4:15.
tunyarutse umuntu ariko arasoma anyarutse Esteri 4:15 Esteri 4:15 anyarutse maze Esteri arabatuma yishura Morodekayi ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani mwisonzeshe ku bwanje mumara iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico mujya canke munwa nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene meze mbone gushikaho umwamari haleluya ruguca mucagezwe kandi namba ndamukiwe gupfa nzopfe mbega umwamikazi Imana yanje iki cyari gihe hari situation mbi mu Bisirayeli bari basa nkuko bigira bimere nabi amen mwumvirize kano kantu gakomeye haleluya mukanya cyadusenga haleluya mwumvirize kino kintu Esteri abonye ibintu bimeze nabi nigeze yiyumvira ati umwami ni sheri wanje reka ngende ndamudrage ndamubwira ibintu ukuntu bimeze nabi yarazi ingwano si y'umubiri bene data ujya muntu wawe wo mubwira amajambo akayanga wo musaba ibintu akavyanga wo mubwira A akumva B wo mubwira B akumva C ugawa uyu muntu nibiki ingwano si y'umubiri ingwano ni imwe Esteri acaravuga nari umusheri wanje nari umugabo wanje naho ndumuhen ndumwamikazi hari ibintu nkwiye gukora yaratahura ko amajambo yiwe ashobora kuambara ubushobozi mu gihe ariko aravuga mwumvirize bene data utahure ko mu rugo urashaka kuvuga nka wewe ikindi gihe urashaka kuvuga uvuganye ubushobozi bw'Imana hari abana tantaho ku kazi wovuga n'amajambo yawe wonavugana n'imbaraga z'Imana haleluya ndazi umukobwa umwe ujya n'umugore haleluya ashaka ikintu bene data rabakatalabaya ese ndashaka kuvuga kan umunsi umwe umugabo wazota akurabe mu maso yumva aragukunze cyane atari uko wikoze yumve yoguha ibintu byinshi cyane atari kubera wamuryohe ari kubera wamusenge hari ibintu wakoze bene data uri umuntu w'imwemu hari ibintu ushobora gukora ibintu jena yatangaye Esteri eske noronka ba Esteri ngaha mwumvirize ikintu Esteri yarakeneye kuvugana n'umwami gusa none Esteri bigusaba kwisonja turaje kugira uvugana n'umugabo wawe abagore bari ngaha ntibantaho bigusaba amasengesho kugira umubwire ati ndagukeneye mugabo kenshi wewe umubwira ndagukeneye utanasenga hama yakwishura ngo nta mwanya mfise umugabo ati yafashwe n'ibiki none wamusengeye wowe waje kumubwira n'igishavu n'inzigo hamushaka kwishure gute Esther kugira asabe rendez-vous son propre mari yasenze 3 jours yarabizi atumujendi mwiza ariko umugabo bivanye n'ibintu nganda mubwira ikiza gukonta subwiza haraza gukonta grace ku buzima bwanjye haraza gukonta ubuntu ku buzima bwanjye mbega wowe ugiye kuvugisha umugabo wawe mbega ugiye kuvuga aba célibataire bambwire amen ugomba kubwira chérie dutegure mariage ariko uvuye aho uvundurutse uje kumubwira ngo chérie ngo dutegure mariage avuga ati nta mwanya mfise nta mahera mfise hari ubundi buryo wari gukora imbere yo kubivuga eske nashobora kubigisha ukuntu ukwiye gukora ibintu imbere yo gusaba rendez-vous banza umukarange banza umushira ahantu kanaka banza ubuti imbere y'Imana kwanza aya nta numwe ariko aranawe abantu bo ngaha bambwire amen reka gusaba rendez-vous mu mubiri Esteri ndazi ko utari umurusha ubwiza ariko yarabizi ko nkagenda kubaza n'umutwe gusa barawuca nkagenda kumubaza n'inzara zisize verni barazimena ingorane wowe tushiramwo baze yiwawe ngo ugira umubwire ngo projet
ngo wiyumviriye bene data proje bazivugana na mpwemu yera bazivugana n'amavuta wasizwe amavuta niyo mpamvu wamnaniwe kenshi bene data genda ukora aka kantu ka Esther jewe uzogaruka unshingire nawe genda ukora aka kantu ka Esther nayahe mahera toguha nirihe jambo atokubwira erega umutima wiwe uzowufiswe mu minwe n'Imana. Esther arisonzesha day 1, Esther arisonzesha umunsi wa kabiri, Esther arisonzesha umunsi wa gatatu. Bene data isonzere 3 jours utarya utanywa urabukuntusa. Ndiko ngo Esther wataye ubwenge ugira uci imbere y'umwami aguheruka kera ucuza wapongaguritse wakubititse mbwa yarazi ko amaso y'umwami n'indiko ndasenga azofatwa n'imbaraga rabasata. Amaso y'umwami ndiko ndasenga azofatwa n'ubushobozi bw'Imana. Ntazobona jewe azobona Imana. Ninamubwira akantu ntazokumva jewe. Mwumvirize ariko arasenga Esther ntiyarazi ibyo azokora, ntiyarazi ibyo azovuga. Wovuga amaparara yose aje mu mutima wawe kubera niwigeze usanga Imana iguha ubwenge bwo kuvuga. Je niyumvire Esther yabikuye kuza imbere y'umwami. Yaba ari wewe bari kuza ati sheri ndagukeneye muri saro ubunyene akacaza ati nibiki sheri habaye ko waruse nabi kwatumvirize je bari ko baranduka bari ko baragira ugiriyeko nabwe kurakoresha acavuga ati umvirize ivyo bintu ni bya bintu baguma babashiramo mu mutwe kwishengero y'amashengero y'uburofa aho nyene amasano ntuzoswe tuzovugane jo ndarusha. Esther aheje kwisonzera Imana mwemu yaramubwira ntugende gutyo ambara kuri 5:1 biriva ngo Esther atatora inyambaro z'abantu. Ninde yamubwiye yambare gutyo? Le Saint Esprit ariko arasenga yumvise yose yamwe impuzu kanaka imbere kumvugana n'umwami hari impuzu muza kuvuga bene da hari ibintu uri kurasengerera umugabo Mana amere gutya hari impuzu umunsi mwemu yakuye ati ambariye. Biriva ngo agihagarara mu muryango umwami yari karondera inkoni ahira acayiduza ati ujya mu mureke inji. Biriva c'était la première fois ni winjira aho umwami ari karavugira wacupfa naho waba umugore wiwe umwami akimubona caraduza inkoni mureke yinjira agihagaze hariya mugabo musheri wawe nta mwanya gifise ngo yatanguye kuguta hari ibintu ari kurakora. I'm telling you just ugomba kubikorera mu mubiri, ugomba kumutera inkuru mu mubiri, ugomba kumubwira projet mu mubiri, ugomba kumubwira ivyo ushaka mu mubiri, ugomba kumubwira ibikugoye ngo je nanyumviriza na mu mwanya none guha umwanya mu mubiri genda ufate umutima wiwe 3 jours je ndiko niba Esther yabikuyehe ageze imbere y'umwami. Mwumvirize ibintu yamubwiye ngo urumva mwami ngo jeriyo ngo bagira batwice oya yari ati mwami wanje est-ce qu'on m'a rendez-vous mwami ati c'est pas vrai la reine ça va rendez-vous gute we ça va rendez-vous gute ati ndashaka mwumvirize akantu ati ndashaka kugusororera ndashaka kukwicarika ahantu ndaguha amaju mwami aravuga kuva naronka bahene niwe mwambere wewe nubuhe bwenge uri kurakoresha mu mugogo wawe hariho instruction Imana ishaka ushaka kumubwira projet no mutwara ahantu kanaka acha kandi ndagukene na wa mugenzi wawe ukunda namani muze kuzanana umutima wati yo je ndatowe rendez-vous y'umwami kazi murabike kintu aho mwe muri ashaka kuguha ubwenge uri kurasenga bariko barasenga umunsi wa mbere ati sheri tubwire vya bintu wari ushaka atoya wakabiri tumuzoze dufungure barazi wakabiri avuga ati uyu mwami kazi sukudukunda gusa ararenge aguma dutuma ko twinywera ariko Esther je nibaza ko atashe ni ataha gutyo yatase Mana ndafasha umutima wiwe aya majambo ibyo bita wisdom with prayer. Hagarika gukora ibintu by'umubiri misi yose. Umugabo ashwari nawe ugomba gushwana no hagarika. Satana azabagufashe ugiye ukore mu mubiri. Ese kana abantu ariko barankurikira. Satana mugihe ugomba kwishura uri karakwishura. Siko babikora.
Haleluya. Ntitugwana n'abafise inyama n'amaraso, tugwana n'impemu. Haleluya. No gutangariza ko umugabo wagukunda cyane, no gutangariza ko abana bameze neza cyane, no gutangariza ko umufiance wawe ashaka ko mugira mariage, no gutangariza ko atamuntu n'umwe ashaka kukubuza gusenga. Bijya bintu byose wibaza sibo, hari impemu iri derrière. Mugihe onyemerera ugatahura ivyo bintu ndiko ndavuga, wo tutangura ku bintu. So Esiteri ku mwanya wa nyuma acaramenya n'ukuntu abivuga n'ahatangurira. Imana izokubwira aho utangurira nawe uhereza. Mugabo ni wagira iki? Ni wa umugore asenga, ni wa umukobwa. Ese ari abantu bagomba gutegura mariage, wari kwitegura gute? Uriko urabaza abagenzi, hari ibintu utangura gusengera. Amen. Ese ari abantu ariko barafashwa. Ndakeneye abagore baba Mose. Mwumvirize kano kansi ndakwasoma ndahaca. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Mwumvirize kano kantu. Umunsi umwe Mose yaduze ku musozi, Yosuwa ajya kugwana mu kiyaya. Akantu mwemwe yambwinda kabwira abagore n'abakobwa bari hano, mwirirwa murashwanira abagabo wanyu, bari mu ntambara, mukaje bati je ntawe ntahura, je sinahura ivyo arimwo, reka ndababwira ikintu mukora. Ba Mose mu muryango wawe. Yosuwa igihe yari mu ntambara mu kiyaya, Mose ntiyagiye kuryama. Mose yaciye aduga ku musozi, araduza ibiganza. Yosuwa yibajije ngo afise inkomezi, ariko birivuga ngo ugutsinda kwiwe kwari gufatanye n'ivyo Mose ariko arakora ku musozi. Hari abagore ubu abagabo babo gutera imbere kwabo, ukuzigamwa kwabo bimatanye na ba Mose kazi bari muhira. Ese ari marayika bitahura? Ba Mose mu muryango wawe. Ndangirize kino kintu. Haleluya. Karos katalaba. Ndarangirije kuri kano kantu. Ube Debora mu muryango wawe. Mbwira mugenzi wawe ati ba Debora niho ndangirije. Ati ba Debora mu muryango wawe. Mumbwirire mundabire mu maso mbwira ati ba Debora mu muryango wawe. Ubwo mwanya nta maverse ngenda soma menshi. Ndabira mu maso mwari mande yawe. Mumbwira ati ba Debora muri couple yawe. Amen. Mwumvirize Debora ukuntu yari ameze. Debora yari umujuge, yari umucamanza mu Bisirayeli. Mwumvirize aka kantu kari gakomeye. Debora yari afise umugabo, yari afise abana, yari afise urugo, yari afise ama responsabilité nk'ayo ufise, ariko yari umukozi w'Imana. Hari uwande yo kugira ivyo yari ajejwe vyose, yari umukozi w'Imana. Hari uwande yo kuba umumama n'umufiance w'umuntu, ba umukozi w'Imana. Mwumvize akantu, bumuntu azana Imana mu muryango, bumuntu azana presence y'Imana aho ubaye. Namusi ko tuganira gute woba umugore w'imwemu, a spiritual woman. Bumugore yumva Imana. Debora niho baza kubaza mu gihugu. Debora Imana ivuga iki? Afise umugabo. Ariko nyumva umugabo wa Debora. Abona abagabo bose baza igisagara kiza kumubaza. Debora yaja mu ntambara. Haleluya. Mugihe intambara zihagurutse mu rugo, haguruka as Debora. Haguruka nka Debora. Ni wewe ukwiye kuprofetiza ku bana bawe. Abagore, abana banyu bazoba ico muwavuzeko. Amen. Ukwiye guhaguruka muvugishwa ukamubwira ati wewe uzoba gutya. Ukwiye guhaguruka na faith, ukwizera mu muryango wawe. Mugihe umugabo avuze ngo biranze, ni ukwiye kumubwira ati bizomera neza. Ntugire ikibazo, bizogenda neza. Ninda kubwiye ngo bizogenda neza, uri Debora mu muryango wawe. Mugihe umufiance akubwira ngo amahera ari karabura, mubwira ati don't worry. Ntari Esther ndi Debora. Haleluya. Zana kwizera. Mbene data, mwari mumenyere ko conference ari kugira talk show tuzozigira nyinshi cyane kandi zikomeye. Haleluya. Mugabo bakakwigisha, genda ukora ibi, genda ukora ibi. Bene data, ivyo vyose vyo gupfana utabaye umugore w'imhemu. Utize kuvyuka mwijoro gusenga. Utize kubwira umugabo wa amajambo yo kwizera. Akakubwira ntibishoboka, mugati birashoboka. Ahubwo ati vyapfuye, ukamubwira ati ntaho biraca.
bizogenda neza. Mbega abo bagore tuzobakurahe? Wacitse intege akubwira ati oh sheri ntibirahera, biragenda neza, ndagusengera. Eske abantu bari ngaha, hari umukobwa yigeze kuza ikategura mariage, arambwira ngo nukuri ngo dadi ngo je bingeze ahantu ngo je numva umenga no bihagarika nibiki, ngo umugabo ngo fiancé wanje ngo yariko ararondera ibi ngo vyanse vyabuze ngo agomba no kubivamo. Cyane ngo none agomba kubivamo, wewe nawe ugomba kubivamo. Ninde azohagararira ivyo bintu? Ninde azosigara ahagaze kuri ivyo bintu? Abagabo, men make house, women make home. Umugabo yubaka inzu, ari muri materiel, ariko ararondera ibifadika. Mugabo ni wewe uguhagararira urugo rwawe, wewe ni wewe ugufata umuco ukamurika urugo rwawe. Wewe utaragira mariage, uno munsi utangure kuba Debora w'imyaka iri imbere, utangure kwimenyereza. Satani ntazoronkaca. Mbwira mugenzi wa Satani ntazoronkaca. Mariage arashobora kuba mariage nziza mu gihe uhagurutse. Urugo rwawe rwoba rwiza mu gihe uhagurutse. Ntaco buza kukorera Imana kandi urugo rwawe rukaguma rugenda neza. Na Debora yarakoreye Imana kandi urugo rwiwe n'abana biwe bose bimeze neza. Nta nahamwe bibiri tubwira ngo umugabo wa Debora yaritoze, nta nahamwe. None Debora yabigenza gute? Tuzogana tubiyaha. B'umugore w'impwemu, b'umukobwa w'impwemu. Iyi niyo message mpwemu yera agomba kukumenyesha. Protocol inyarutse cyane iruke. B'umugore w'impwemu. Haleluya. Ikibazo mfise mwumvirize. Munyumvirize. Yesu ahabwa icubahiro. Waragwanye igihe kirekire mu mubiri. Haleluya. Waragombye kwishurana n'uwo mubakanye mu mubiri. Waragombye gukemura ibibazo by'abana mu mubiri. Kuva no munsi bihindukirize mu buryo bw'impwemu. Vyuka mu gatondo watura amajambo meza ko mubakanye. Vyuka mu gatondo watura amajambo. Bene data mwumvirize, muri abana b'Imana. Mutandukane n'isi, muri abana b'Imana. Birivuga rero ngo abagorotsi banje bazobeshwaho no kwizera. Mbega hoba hariho abagore n'abakobwa bizera Imana? Boba bagihari ba Esther. Bumva bababwira ngo vyamaze gusinywa vyaheze. Bari bamaze gusinya ko Abisirayeli bose babica. Esther arahaguruka, arizera ko ashobora guhindura n'ivyasinywe. Ashobora guhindura n'ivya. Mbega uwo mugore yoba gihari? Mugira ati atashe umugabo ati sheri akazi kaheze nukuri sinzi ukuntu tuzofungura. Ati ntugire ikibazo, ntituzokwigira tuburanirwa muri runo rugo. Haleluya. Ba Esther haguruka. Sinzi ibintu byakuvunye umutima, tugadufata umwanya wo gusenga. Sinzi ibintu bimaze kuvuna umutima, ariko kano kandi turi imbere y'Imana. Mpemu yarashobora guhindura situation iyo ari yo yose mu rugo rw'umuntu ari we wese. Amen. Haleluya. Mumenye ko umwansi wa mariage n'umwe ni Satani. Kandi no musarare ku rugo rwawe mu izina rya Yesu. Ararekura couple yawe mu izina rya Yesu. Ararekura couple yawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Genda wubake igicaniro muhira. Reka ndagisubiremo kugira ucandike canke ugishire mu mutwe. Bene data, wewe uri umuntu w'impwemu, uri umwana w'Imana. Genda wubake igicaniro muhiri wawe. Ndazi nturavyumva neza. Genda wubake igicaniro aho uri. Urashaka kubutarubaka, genda wubake igicaniro mu rugo rwawe. Genda wubake igicaniro kubw'urugo ruzoza. Yesu ahabwa icubahiro. Eske muko muranaho ibintu byose nibikemurwa n'amajambo, hari ibintu bikemurwa n'Imana. Urugo rwawe rwubakire kuri Kristo. Haleluya. Urugo rwawe rwubakire kuri Kristo Yesu.